Yes, reka ndabaramutse ndabipfuriza ibihe vyiza aho muri hose, ndabipfuriza kuranirwa mu kazi kanyu. Kuri microphone wundi bimenyere ni Gibeon Feka Stance, ni kuri MPR TV no tukabazana ikiganiro kimeze fresh, ikiganiro mukunda, ikiganiro muza kwishimira, no tukabagerageje kubatorokaniza amakupre meza akunzwe cyane nga mu gisagara ca Bujumbura, nkuko ari ku munsi wa Saint Valentin, umunsi mukuru w'abakundana, no tukagerageje kubatorera amwe mu makupre akunzwe cyane ngaha mu gisagara ca Bujumbura canke muri entertainment yacu yo ngaha mu Burundi. Reka duyahereye dusa amakupre menshi mwatwagejeje gushira hamwe amakupre twavuga 12 akunzwe cyane, akundwa kubona, azwi na benshi, twagejeje kuyashira ku murongo tugira tubashikirize. Ukaba utaragira subscribe kugira uzokwame ubona ibiganiro vyiza vy'amabica ngaha kuri Imperial TV. Aha rero twavuga yuko reka duhere ku ikupre ya mbere abantu benshi bemera kandi bakunda. Twavuga ikupre ya mbere ni ya Big Fizzo na Edith Kimanstein. Benshi muramuzi, bakundanye kuva kera, baragize mariage, ubu barabana. Umwe ni CEO, uwundi ni manager, bose batwara Bantu Boy. Twavuga yuko Bantu Boy ari yabo, baragerageje guhura, barakundana, barabana. Urumva stade ni imwe mu couple tuvuga yuko yabereye akarorero abandi baririmbyi benshi ngaha mu Burundi, baragerageje baja mu rukundo, benshi baragira mariage, benshi harabagera bavuga yuko ari couple yababereye akarorero nkuko mubona ku mafoto, barakundana, bararyoherwanye. Twavuga yuko kuva Bantu Boys ariho twashoboye kubona yuko bari babanye, sadire haraciye igihe, haraciye imyaka myinshi, kandi n'ubu baracari kumwe. Twavuga urukundo rwabo ko rubera akarorero abandi. Umusanzwe mubazi cyane ngaha baripfuza cyane n'iterambere ku muziki w'u Burundi. Indi couple twababwira ya kabiri benshi bakunda mugana naho ari couple twavuga mu iyi minsi itifashe neza, ko bamwe baravuga yuko bavanye, abandi baravuga yuko bakiri kumwe. Tugejeje kuri poste za vuba za Bernice, turabona yuko umenga hari ikintu kigihari hagati yabo na Satbi. Niyo ni couple nziza, ikouple imaranye igihe nayone, ikouple yagishushe, ikouple abantu benshi bishimiye, ikouple abantu benshi bavuze ati iyi couple vraiment ni akarorero. Abantu benshi baragiye bavuga ko amajambo menshi, aho twagiye turabona bagira amabase ngo bahebanye bakongera gasubirana. No biravuga cyane yuko batoba bakiri kumwe, nta kivyemeza ko batakiri kumwe, ko benshi baravuga yuko bakiri kumwe, abandi ntibakiri kumwe. Ni couple nziza cyane ngaha mu gisagara ca Bujumbura, baragejeje baravyeranye n'umwana, ubu bakaba bafitaniye n'umwana umwe. Indi couple twababwira ngaha mu gisagara ca Bujumbura ikiravuga ko cyane amajambo menshi, ni couple nziza cyane igezweho. Twavuga yo yatanguye mu mwaka wa 2020, ni couple ya Alvin Smith na Nirna. Murabazi benshi, Alvin Smith ahetse kumwambika impeta ya fiançailles, benshi mwanashije kubikurikirana ngaha kuri MPR TV. Ubu bari mu rukundo. Twavuga ni couple iguma isirikira cyane ku ma social media, ni couple c'est-à-dire abantu benshi bishimira. Indi couple twogereza kubabwira ya kane ni couple ya Kuke na Titi Love. Murabazi iyi couple irarambaye cyane, babanze plus de 8 ans bari mu rukundo, c'est-à-dire couple ni imyaka myinshi kandi babanye kuva kera, bamye bakundana kuva kera. Ni couple twavuga yuko abantu benshi bazi kandi abantu benshi bakunda nga muri entertainment yacu y'u Burundi. Indi couple nayo twabwira ya gatanu ni ya Vivi Muyomba na Rina Blanche. Bose n'abaririmbyi. Vivi Muyomba muramuzi, ni umuririmbyi wa kera cyane, yavyifashemo neza cyane kuva kera, no akiririmba neza, kenshi benshi bamuzi ku ndimbo za live. Rina Blanche nawe muramuzi mu ndimbo za live, kenshi cyane arikunda kuri ari muri arena ariko aririmba. Muramuzi Rina Blanche, ni umustar, ni umukobwa aririmba neza, nawe akaba ari couple imeze neza, kandi bo bakaba babana mu nzu ari nk'umugore n'umugabo. Yindi couple twababwira nawe ebana murayizi, couple yigeze gukora ibisanga vyatari, couple yigeze kuvuga ko ibintu byinshi, couple yigeze kwandika amateka ngaha mu gisagara ca Bujumbura. Murayizi ni couple twavuga yuko abantu benshi bagiye baravuga ko amajambo atandukanye kubera aka video bigeze gushira habona bari mu cumba bari bakora ibintu by'urukundo. Namwe murabizi ibintu biya bishushe ari shosho ngaha naha. Ni couple ya Benturo na Nice Guy. Twavuga hari couple abantu benshi yatangaje bakishira ku mugaragaro,
twavuga yuko benshi batari babizi, benshi bagiye kubimenya babonye akavideo kariko arasikirana, akavideo abantu benshi batishimiye bavuze ati si ishusho nziza ku muziki w'u Burundi, si ishusho nziza kuri aba bana bacu bakiri bato. Urumva ni couple nayo yone twavuga yuko ivyifashemo neza ngaha i Bujumbura. Reka natwe ko twabimeye kuri MPR TV kuza turabazanira amakuru agezweho, reka tubavumburire baba star bacu basanzwe bafasha abaririmbyi bacu ngaha cyane ngaha iwacu mu Burundi. Twera kuri Mario Balotelli. Mario Balotelli menshi muramuzi, arafasha abaririmbyi benshi, aratanga sponsor ku baririmbyi benshi yahi bacu kugira umuziki wacu ubandanye utera imbere. Benshi ntibazi umukunzi wabo ngaha mu Burundi, ni umukobwa mwiza w'inzobe ahagaze fresh, wasundi bamwita Blandine benshi ntibamuzi, reka tubereke ku mafoto nkuko muri ko murabibona, tugenda turabereka amafoto. Ni umukobwa mwiza ameze fresh w'inzobe, twavuga yuko ari we ari mu rukundo mwaka kanya na Mario Balotelli. Ni couple yindwi, twavuga abantu benshi ntibayizi, ni couple ihagaze fresh, ni couple twabwira ihagaze fresh. Warase twavuga iyi ni couple y'icenda, Warase na Yusra. Warase muramuzi aririmba muri Ingo live band, benshi bamuramuzi, aririmba n'abakori, aririmba n'abaririmbyi benshi muramuzi muri Ingo club, barakunda kuba ari we kararirimba. N'umurinzi aririmba fresh, asanzwe afise indirimbo ziwe, ari mu rukundo n'umwe mu bakobwa bazwi cyane ngaha mu gisagara ca Bujumbura, akaba ari Yusra. Nawane nkuko mubona ngaha ku mafoto, no rukundo rumeze fresh, couple imeze fresh, ihagaze neza, kandi couple imaranye igihe bari mu rukundo. Ndi couple twabwiye ni couple y'icumi, ni ya Kori Magic, umuhinyanyuzi wacu dufise ngaha mu Burundi akaze, ariko abikora fresh, akaba asanzwe ari n'umuririmbyi, akaba ari mu rukundo na Gigi. Benshi baramuzi, bamaranye imyaka myinshi bari en couple, twavuga yuko bamaranye plus de 6 ans canke nk'itanu nkuko namba nihenze bari mu rukundo. C'est-à-dire no rukundo rwabo rumeze fresh, rurambanye. Benshi mwaragiye murabibona ku mafoto, barakunda ko bari kumwe, arakunda no kuba postinga. Urumva ni ibintu vyiza, ni ibintu biba biryoshe mu rukundo. Ikindi naco twabwira, yaragerageje nawe kumwambika impeta ya fiançailles, ntuzi ko ategura mariage vuba canke bari mu migambi yo kugira mariage. Iyindi couple twabwira nayo imeze fresh, benshi batazi ni One Way n'umuproducteur mushasha ariko araza neza muri game ya 257. Ni umuproducteur akorera Wizi Designer, musanzwe muzi indirimbo nyinshi, ariko arakora n'indimo ziko zirahitinga sana ngaha mu gisagara cyacu ca Bujumbura. Aravyitwaramo fresh, aravyitwaramo neza, akaba ari mu rukundo n'umwe mu bakobwa twavuga n'umu ex wa Alvin Smith, akaba ari Davina. Benshi muramuzi, yaragiye akora ibiganiro, benshi muramuzi, baravyanye na Alvin Smith, ubu ari mu rukundo na One Way. Kino naco twabwira ni couple ya nyuma twavuga yuko benshi barayizi, benshi bagiye inuga reka tuyishira habona. Ni umwe mu ba DJ yitwa DJ Alpha Brown. Benshi muramuzi, bamukunda kubona Instagram ya Hozi Irakoze, barakunda kuba ariko bari kumwe, ana mabizu bapostinga na mapicha, ni ibintu bemeze fresh. Akaba asanzwe ari mu rukundo na Hozi nyene Irakoze, asanzwe ari umujournaliste kuri Silent Vibe. Twavuga yuko ari amakouple twagegeje turashira hamwe, tugenda turabashikiriza amwe mu makouple azwi cyane ngaha mu gisagara ca Bujumbura. Sama couple se twavuze, amakouple haraba binyegeje nka Bface nituza abasheri babo bande, nituza abasheri babo bande, bose nituza abasheri babo. Ariko ikindi cyo twoshikiriza nabo nuko biri kose ngiye barafite abasheri babo mbwa ntibaba bifuza yuko bamenyekana. Reka tubashimire wadukurikiranye, tugushimire wewe wagerageje kugira commentaire, utubwire ukuntu wabonye aya makouple, utubwire na couple wemera mwizi couple zose twagerageje kubashikiriza.